Vinicius Junior yarayasavye imbabazi abakunzi umugwi wa Real Madrid nyuma yuko abakunzi buno mugwi batariko barishimira umusaruro ino equipe yari kiraronka ejo ku munsi tuje kuba turangiza mu rukino equipe ya Real Madrid yari kirakinamo na Deportivo Alaves. Uwitwa Vinicius Junior aje kuba yinjiza igitsindo ca kabiri mu bitsindo bibiri equipe ya Real Madrid aje kuba itsindamo umugwi wa Deportivo Alaves. Nyuma yo kwinjiza rero kino gitsindo uwitwa Vinicius Junior yaseriwe canke yakiryoherewe asaba imbabazi abakunzi b'umugwi wa Real Madrid. Muri urwo rukino kandi ni uwitwa Militao yaje kuba asubirirwa n'uwitwa Antonio Rudiger, biboneka ko yoba yagize ikibazo c'imvune, ariko amakuru yamaze kubasohoka nuko uwitwa Militao atamvune yigeze imenyeshwa ko yaje kuba agira. Uwitwa Militao twatugiye kandi kuzomubona mu nkino zige kuba zikurikira z'umugwi wa Real Madrid. Uwundi mukinyi asa nk'uwakoze igikorwa ciza ni uwitwa Eduardo Camavinga uno mu Faransa. Nyuma y'urukino yaje kuba nawe nyene azunguruka, yasigaye mu kibuga azunguruka ko mamashi ayakomera abakunzi mu Real Madrid nyuma y'amakosa yaje kubakora muri kimwe cya kane gishiri cyane mu rukino rwari ko bahoze n'umugwi wa Bayern Munich, akaza kuba aronka ikarata ikabaviramwo gusezererwa k'umugwi wa Real Madrid. Rero vyagaragaye ko uwitwa Eduardo Camavinga atahura amakosa yakoze ndetse anabisabira imbabazi imbere y'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid kuri Estadio Santiago Bernabeu. Iyi ni nkuru dusanga barangiriza ko mu mugwi wa Real Madrid nuko uwitwa Thibaut Courtois biri officiel yamaze kuba agaruka mu myimenyerezo y'abandi bose muri no mugwi wa Real Madrid. Tukaba tugiye kuba tumubona mu nkino zigiye kuba zikurikira equipe ya Real Madrid igiye kuba ikina mu mugwi wa FC Barcelone. Nkuko tubikesha ikinyamakuru The Athletic kimenyesha ko umugwi wa FC Barcelone utiteguye kuba wotanga miliyoni zigera kuri 30 ku witwa Marcus Rashford, ahubwo wako bagiye kwiga ubundi buryo bushoboka ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi kugira ngo bashobore kuzana abandi bakinyi bashobora gusubirira uwitwa Rafinha canke se bakamubera umusubirizi. Umugwi rero wa FC Barcelone uri kurarabira hagufi amazina agera kuri abiri nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru Diario AS. Uwa mbere ni uwitwa Abde Zelazuri uno mukinyi wa Real Betis akaba akinira kandi no mu guserukira gihugu wa Maroc. Uwundi ni uwitwa Andreas uno mukinyi wa Benfica do Lisbon. Bano bakinyi ko ari babiri rero Barcelona ibona ko aribo bakwiye kuzana mu gishingo cyo kuzana uwitwa Rashford bakabaronka ku ntizanyo kugira ngo bashobore kuba baza kubera umusubirizi uwitwa Rafael Diaz Berori ariwe Rafinha. Nkuko tubikesha kandi kinyamakuru El Chiringuito kitumesha yuko witwa Bernardo Silva uno kizigenza wa Manchester City agiye kubasohoka muri no mugwi w'aba Sky Blues mu mpera z'uno mwaka w'inkino wa 2025-2026. Rero bivugwa ko uno mukinyi w'umunya Portugal yifuza gusinyira umugwi wa FC Barcelone akawuzamo nk'umukinyi yigenga aziye ubuntu. Navyo nukurinda tukaraba nimba bizoshobora kuba bikunda uwitwa Bernardo Silva agashobora kuba akinira umugwi cyangwa se agasinyira umugwi wa FC Barcelone. Muri La Liga iyindi nkuru iri kiravugwa nuko mu mwaka uza w'inkino wa 2026-2027 tugiye kuba tubona uburyo busanzwe bukoreshwa cyane muri UEFA Champions League bwo kurabira ahagufi ibijanye n'ama-hors-jeu ama-offside mu kugira uruhome, ari navyo bidakunze kuba bitera amakenga kujanye n'ama-offside. Rero La Liga nayo yaje kubivyemera ko mu mwaka uza w'inkino arivyo igiye kuba ikoresha mu bijanye no kuraba ama-hors-jeu canke se ukurarira. Iyi ni nkuru twababwira nuko nkuko tubikesha umunyamakuru Fabrizio Romano atangaza ko umugwi wa Al Nassr uri kurifuza kuduza uwitwa Cristiano Ronaldo Junior mu mugwi w'abakuze. Uno mwana akiri muto wa Cristiano Ronaldo afite imyaka igera kuri 16. Rero bikaba vyitezwe cyane ko equipe ya Al Nassr ishobora kumuduza mu mugwi w'abakuze, mu mugwi ukina ikicaro ca mbere mu mwaka w'inkino wa 2026 ushirana mu mwaka w'2027. Ariko gushika muri kano kanya nta makuru ari officiel cyangwa se yemeza ku mugaragaro ko vyamaze kuba, ariko biracari mu biganiro kandi bavuga yuko bari serie cyane abasanzwe barongoye mu Al Nassr kugira ngo bashobore kubaduza uwitwa Cristiano Ronaldo Junior n'umwana wa Cristiano Ronaldo mu mugwi w'abakuze. Iyi ni nkuru twababwira mu mugwi wa Manchester City nuko uwitwa
Pep Guardiola mu kiganiro yahaye abanditsi n'abanyamakuru yamenyesheje ko uwitwa Rodri Hernandez Cascante yaje kubagira ikibazo c'imvune, asanga mu mvune uwitwa Ruben Diaz. Reba ni basuru ko ari babiri, haba Rodri ndetse na Ruben Diaz bakaba bataza kuba bagaragara uno munsi mu rukino ekipe ya Manchester City iza kuba ikina n'umugwi wa Burnley muri English Premier League. Nkuko tubikesha umunyamakuru Jose Alvarez atangaza ko umugwi wa Aston Villa wizeye cyane gutanga iminoro zigera kuri 50 ku mukinyi wa FC Barcelona w'inyuma kuri nimero zigera kuri 3 ariwe Alejandro Balde. Nukurinda twaraba ko equipe FC Barcelona izoshobora kubirekura uwitwa Balde akaja mu mugwi wa Aston Villa. Iyi nkuru twababwira mu mugwi wa Liverpool nuko uwitwa Arne Slot bivugwa ko ashobora kutava muri no mugwi wa Liverpool. Nkuko vyaje ko bitangazwa na kino kinyamakuru gikomeye cy'abongereza arico Sky Sport gitangaza ko witwa Arne Slot bitegekanije ko ari washobora kubandanya ari nk'umumenyereza w'umugwi wa Liverpool mu mwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027. Iyi nkuru ibabaje cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ni no mugwi wa Leicester City ku munsi w'ejo waje kuba ukoroka icicaro uja mu cicaro ca gatatu. Ni ekipe ya Leicester City yarashoboye kuba itahukana igikombe ca Premier League mu 2016 uduze uvuye muri Championship mu mwaka wa 2015 uhita utahukana igikombe cha Premier League. Ariko rero nyuma y'imyaka 10 murumva ko ino ekipe ije kubikoroka mu cicaro ca gatatu. Ni nkuru twavuga ko itari nziza cyane ku ruhande rw'umugwi w'aba Foxes ndetse n'abakunzi umupira muri rusangi ku basanzwe bakunda no mugwi wa Leicester City. Rero ni Leicester City ubona ko ije kuba ikoroka icicaro, ubu ikaba igiye kuba ibarizwa mu cicaro ca gatatu hariya mu gihugu c'Ubwongereza. Dusa nk'abarangiza n'uwitwa Alex Crook uno atumenyesha ko mugwi wa Chelsea the Blues amaze kuba wugururira imiryango isohoka uno mukinyi w'umunya-Argentine ariwe Alejandro Garnacho. Rero reka kurindira twaraba ko uno mukinyi Garnacho ashobora kuva muri uno mugwi wa Chelsea the Blues akawusohokamo, ariko nibigaragara ko Chelsea ubona ko itakimufitiye icizere cyinshi cyane aho yamaze kuba inugurura imiryango imusohora. Reka toshime mu mwese mwafashe kano kanya kugira mu bane natwe muri kino kiganiro, naho ku munsi weje tugaruka turaba amakuru azoreka avugwa na Chelsea mu nkino zizakuba uno munsi mwijoro w'umugwi wa FC Barcelona kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Celta Vigo. Ni equipe ya FC Barcelona yari sumba amanota agera ku 9, ariko kuvaho ku munsi w'ejo wa kabiri turangirije ko equipe ya Real Madrid indi ya Alaves hacasigara amanota agera kuri 6, ariko uno munsi mwijoro equipe ya FC Barcelona igashobora gutsinda Celta Vigo ikisubizamwo ubutandukane bw'amanota agera ku 9 hagati yabo bambere ndetse n'umugwi wa kabiri ariwo equipe ya Real Madrid. No kurinda tuze kuraba ico iminota 90 tubikiye naho ku munsi w'ejo.